Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo kurikira televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi akaba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umugwi Sever ujejwe kuri no kunywanisha abarundi watunganije inama kuri uyu wa gatatu ari naho wahavuye umenyesha yuko ijambo Mai Murere ryakoreshwa mu bwicanyi bwo mu 72 ritari iry'umugwi ariko rero ku ntwaro ya Micombero Mai ngo casigura abari mu mugwi w'abahutu abafise amatongo ahazokubakwa ingoro y'inama nkenguza amateka ku mutumba wa Nyabututsi Rirare ni mu ntara ya Gitega co kimwe n'abatarahabwa imizibukiro ahubatswe ingoro y'umukuru w'igihugu kwa Ntare ngo bagiye kuzoronswa vuba bikaba vyamenyeshejwe ku munsi wa mbere n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ibidukikije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye hari ku munsi wa mbere mu ntara ya Cibitoke. Ivyo vyose murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Kubaha ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi ngo biragoye gutanga ibitigiri vyaho politike igeze y'umukuru w'igihugu yuko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose nawo ukaronka amafaranga vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa leta ku munsi wa mbere mu kiganiro c'abavugizi b'inzego. Prosper Ntawugwamiye amenyesha ko hari ibimenyetso ariko nko kugwiza umwimbu no kugwiza inyigisho mu gwaruka vyerekana ko iyo politike bazoyishikako. Ikibazo kijanye nuko leta iri ubu ari leta mvyeyi leta nkozi kandi kimwe mu ihangiro gihaye nuko umunwa wose woronka ico ufungura umufuko wose ukaba ufise amafaranga. Muti none bigeze he? Ikimagira ntange benizi mbona kazoza canke bena ya merekero y'ubuzima bwa bene gihugu n'urugendo rudahera twamizako mugera rugendo rudahera twamizako gushika isi senyuke canke ihere kuko abantu baguma barondera iterambere uraba ibimenyetso navyo uraba imibereho y'abantu uraba ko abantu bafungura uraba ko abantu baja kwishuri uraba ko abantu iyo bagwaye bivuza uraba ko abo bantu ibintu vyankenerwa by'ubuzima bwa misi yose babironka. Nibaza yuko rero tudasiganye inkore ku maso leta yarafashe imigambi myinshi myiza yotuma abarundi batera imbere. Umugambi wa mbere ukaba uhagaze ku kugwiza umwimbu nico gitumanye n'icubahiro umukuru w'igihugu yamahimiriza abarundi mu bisata bitandukanye kugwiza umwimbu kugira ngo ubuzima bwabo bwisununure. Muri kireo kiganiro vyongora kuvuga ngo tugeze ku bice ibi nibi kuko nkuko nababwira urugendo rudahera ibice 100% ntivyigera bibaho. Mugere ibice 100% bitigera bibaho byo nagora no kuvuga ibice mfata kibanza canke ibice by'ugo rugendo habasigaye gusa kuraba yuko abarundi bamerewe neza mu buzima bwabo bwa misi yose. Muri ico kiganiro kandi umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ibidukikije yaramenyesheje yuko abanyagihugu bafise amatongo ahazokubakwa ingoro y'inama nkenguza amateka mu ntara ya Gitega muri Nyabututsi Rirare co kimwe nabo bari bafise amatongo kwa Ntare ahubatswe ingoro y'umukuru w'igihugu ngo abataronse umuzibukiro bagiye kuronka vuba kuko ngo biri mu mwitwarariko wa leta. Imyitwarariko abene gihugu bafise niyo myitwarariko leta eba ifise. Nkavuga kandi yuko kubijanye n'aba duhereye Inyabututsi Igitega ikibazo kijanye n'aba bavuga bati twebwe twadufise amatongo ariko ayo matongo yarafashwe na leta. Iki ni kibazo koko kiriko kirakurikiranwa kugira ngo koko ntihagire umwene gihugu arenganywa kugira ngo umwene gihugu wese atunganirizwe hisunzwe amategeko. Nico kimwe n'iki kibazo cyo kwirimba canye n'icubahiro mukuru w'igihugu aho bita kwa Ntare novuga yuko naco nyene hariho umuguri kurakurikirana ico kibazo kandi
tukizera neza yuko ico kibazo naco nyene kizogenda neza ku neza y'umwene gihugu kandi hisunzwe amategeko. Amakuru twabateguriye harabandanya ngo nta bantu bitwa mayimurere bateye igihugu nk'umugwi nk'uko vyabonetse mu matohoza yakozwe n'umugwi Severe ujejwe ukuri no kunywanisha ku bwicanyi bwabaye mu 72 mu nama yatunganijwe n'umugwi Severe kuri uyu wa gatatu. Komiseri Aloyize Batungwa nayo yashikirije icigwa, yasiguye ko ku ntwaro ya Micombero ariko hakoreshwa ijambo mayi mu kuvuga abantu bo mu bwoko bw'abahutu. Uvuga ko atamayi yabayeho nk'umugwi. Mayi cyari kivugo. Bari abagwanyi b'umugwi witwa Simba. Umugwi witwa Simba nawo wari watangujwe n'uwahoze ari umushikiranganje w'inyigisho muri Kongo kuri leta ya Lumumba Patrice. Lumumba Patrice bamaze kumwica, uwo mushikiranganje wiwe yitwa Pierre Murere canke Petero Murere acatanguza umugwi witwa Simba kugira ngo agarukane ubutegetsi bwa Lumumba. Lumumba muzi ko ari incungu y'ukwibohoza kw'igihugu ca Kongo. Mu Burundi vyarabayeho kuri ba Runyotana ba Inamujandi bavuga bati amazi masa ngo urusasu nje gufata. No muri Tanzania rero muri Kongo bacavuga bati nimwavuga mayi urusasu nje gufata. Baca bongera ko rero bati mayi ni nkuko bavuga bati amazi masa abo kwa Murere. Nta sano riri hagati na gatoya y'abahutu bateguwe kwitwa kwa Marisi yatanguye gukorwa mu 35, 36, 39, 71 hama baza kubishira mu ngiro. Isano rihari nirihe? Nuko Micombero n'ubutegetsi bwiwe yaciye avuga ati abamayi bateye. Mbega kuri Micombero amayi bari bande? Kuri Micombero abamayi bari abahutu. Kuko mu gihugu cyose twagize amatohoza bagiye ku marondo bavuga bati tugiye gutegera ubumayi Murere. Hama babonye umuhutu bagaca bamwica. Nukuvuga ko abamayi baciye bitwa abahutu bateye nibo rero bo kurondera kwicwa hano mu Burundi. Nina hano amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyasozerera. Nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro.